Ingabo zigera hafi kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo zari zimaze iminsi zaragoteye mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 zemerewe kuhava zerekeza mu bihugu zikomokamo. Ayo makuru yemejwe n'umuvugizi w'umutwe wa M23 umaze iminsi warigaruriye uwo mujyi. Cyakora cyakozwe mu bwiru, dore ko itangazamakuru ritigeze ryemererwa kuvugisha cyangwa gufata amafoto y'abo basirikare. Abayobozi ba M23 bavuze ko abatashye kuri uyu wa mbere barimo inkomere bakomoka muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera ukorera Igoma amubaza uko byari byifashe. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari hakibarizwamo abasirikare. Iyi yari incamake y'amakuru mu Kinyarwanda, hamwe n'andi makuru mwayakurikira mu kanya. Kanda subscribe ubundi tuje tubana mu makuru ya buri munsi. Tuguhaye ikaze. Tuhere muri Maroc. Ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba muri icyo gihugu cyatangaje kuri wa mbere ko cyaburijemo ibitero byari byiteguye kugabwa ku ntego z'imbere mu gihugu n'ibigo cyangwa abanyamahanga bahakorera. Hari hibasiwe n'abantu 12 bambariye umutwe wa leta ya Islam mu karere ka Sahel. Eugene Mukankusi. Iki gikorwa gishimangira iterabwoba rituruka ku barwanyi b'abajihadiste bo muri Sahel nk'imitwe ikorana n'uwa leta ya Kisilamu n'uwa Al-Qaeda yagura ibikorwa byayo muri Burkina Faso, Mali na Niger. Abakekwa bafatiwe mu mijyi 9 itandukanye bahabwaga amabwiriza n'umuyobozi wa leta ya Kisilamu muri Libani, nk'uko umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza muri Maroc Haboub Cherkaoui yabibwiye abanyamakuru. Uwo muyobozi Cherkaoui yavuze ko abakekwa bafite hagati y'imyaka 18 na 40 bahuguriwe kuri internet. Akomeza avuga ko benshi muri abo bafite indi mirimo bakora y'igihe na gihe. Yasobanuye ko ibisasu biturika hamwe n'ibikoresho by'ubumara byabonetse mu gihe cy'ibikorwa by'ubugenzuzi. Hejuru y'intwaro zihishe hanabonetse n'imbunda, harimo n'izirashisha mu karere k'amajyepfo y'Iburasirazuba ka Erashidia hafi y'umupaka wa Algeria. Umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza Cherkaoui yanavuze ko mu myaka yashize amashami y'umutwe wa leta ya Kisilamu muri Afrika yinjije abarwanyi barenga 130 b'abanyamaroc. Kuva uwo mutwe ushinzwe mu 2015, ibiro bikuru by'ubutabera bishinzwe iperereza byashenye ibirindiro bibarirwa muri mirongo by'abarwanyi, kandi byataye muri yombi abantu barenga 1000 bakekwagaho kuba abajihadiste. Igitero cy'abajihadiste cyaherukaga mu gihugu nicyo mu mwaka 2023 ubwo abambari 3 b'umutwe wa leta ya Kisilamu bicaga umupolisi wa Maroc mu mujyi wa Casablanca. Eugene Mukankusi. Irengero ry'abantu bagera kuri 22 ntiramenyekana nyuma y'uko abarobyi bo muri Ethiopia barwanya nabo muri Kenya bapfa imbibe z'umupaka uhuza ibihugu byombi, nk'uko bitangazwa n'inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi muri Kenya. Fidel Niyongabo. Uko gutana mu mitwe kwabaye ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye ahitwa Lopeimukat na Natira hafi y'uruzi Omo ku rubibe hagati ya Kenya na Ethiopia. Buramatari w'akarere ka Turkana Jeremiah Romorukai yabivuze mu itangazo ryashizwe habona ku munsi w'Imana urangiye. Igipolisi cyo mu karere ka Turkana ku munsi w'Imana cyatangaje ko irengero ry'abarovyi b'abanyakenya ritazwi. Ubwato 25 nabwo bwarasahuwe, ni mu gihe abarovyi 6 bo mu bwoko bw'aba Desenek baturuka muri Ethiopia batabawe barasubira mu gihugu cabo. Umushikiranganje wa mbere wa Kenya Kipchumba Murkomen ku munsi w'Imana mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko leta yiwe yarungitse abandi bapolisi ku rubibe ihana na Ethiopia, kandi irikivugana n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo gufasha kumvikanisha iyo migwi yatanye mu mitwe. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Turacyari ku mugabane wa Afrika. Intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze guhitana abantu bagera ku 7,000 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yabitangarije inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Fidel Niyongabo aracyakomeza. Mu bapfuye harimo abagwanyi n'abasivili. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Judith Suminwa yabitangaje mu nama y'akanama kajejwe agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa mbere. Yasiguye ko abarenga ku 3,000 bishwe mu gisagara ca Goma, mu gihe abarenga 450 batagira aho bakika umusaya inyuma y'uko amakambi barimwo asambuwe. Judith Suminwa yavuze ko niyo ikibazo cerekeye iyubahirizwa ry'imbibe za Kongo kitatorewe inyishu, ibintu bishobora kuyanzara muri ico gihugu. Muri iyo nama yo mu Busuwisi, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko agateka ka muntu kw'isi kageramiwe bikomeye. Yavuze ko amabi ateye agahinda ari karabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera ku 40,000 barahungiye mu Burundi, kimwe mu bihugu bisangiye imbibe na Kongo. Bahunze ingwano mu ndwi zibiri zirangiye, nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe ONU ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye.
Umushikiranganji wa mbere wa Kongo yagabishije ko umutekano utera umera nabi kurushiriza mu gihugu ciwe kubera intambara n'umugwi M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho bishobora gukwiragira mu bihugu bihana imbibe na Kongo. Yamenyesheje ko bishobora kugeramira umutekano w'ivyo bihugu. Yanaboneyeho gusaba amakungu gufatira ibihano bikomeye u Rwanda. Umunyanga mukuru wa muryango w'abibumbye Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara y'Uburusiya na Ukraine irangira. Guterres yasabye ko ibyo bihugu byagira ku mahoro nyayo kandi arambye nyuma y'imyaka 3 ishize Uburusiya buvogereye Ukraine. Eugene Mukankusi. Ibitangazamakuru bivuga ko inama yo ku rwego rwo hejuru y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi yavuze ko iherezo ry'amakimbirane rigomba kuba riri mu murongo w'amasezerano ya ONU n'imyanzuro y'inama rusange yayo. Umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije ko ibikorwa by'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2022 byanyuranije n'amahame remezo y'umuryango mpuzamahanga. Guterres yavuze ayo magambo ye mbere y'inama kuri Ukraine kuri uyu wa mbere i New York muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira abanyamuryango ba ONU gushyigikira umwanzuro wayo ivuga ko wibanze ku guhagarika intambara. Uyu mwanzuro utandukanye ariko n'uwatanzwe na Ukraine n'ibihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba. Icyo cyifuzo gisubiramo iby'umuryango w'abibumbye usaba ko Uburusiya bukura ingabo zabwo muri Ukraine kandi bugahagarika imirwano. Muri iryo jambo rye kandi Guterres yamaganye impfu zikabije zidakwiye kwihanganirwa n'isenyuka ry'intara ya Gaza kimwe n'ibikorwa by'agahomamunwa by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eugene Mukankusi. Mu Budage Friedrich Merz uherutse gutsinda amatora kuri uyu wa mbere yatangaje ko azaharanira umubano mwiza hagati y'igihugu cye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Gusa yongeraho ko no mu gihe ibintu bitagenda neza hagati y'ibihugu byombi Ubudage bwaba bwiteguye. Fidel Niyongabo. Umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubudagi Friedrich Merz atsimbataye ku mico n'imigenzo vya kera yatangaje ko afise icizere ko igihugu ciwe gishobora kumvisha abanyamerika ko kugirana imigenderanire myiza biri mu nyungu y'impande zombi. Yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umunsi umwe inyuma y'uko urunani rwiwe CDU-CSU rurangije mu kibanza ca mbere mu matora rusangi yabaye kuri uyu w'Imana urangiye mu Budagi. Yamara umuyobozi Merz yatangaje ko igihe cyose umuntu ategerezwa kwitegura mu gihe ibintu bitogenda neza na gato. Yagabishije ko ibimenyetso byose baronka bivuye muri Amerika vyerekana ko imigambi y'ico gihugu yo gukorana n'umugabane w'Uburaya iriko itera igabanuka. Yongeye avuga ko kuri uyu w'Imana yavuganye mu kiringo kirekire ku telefone na President w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Hari mu gihe President Macron yari kaja i Washington kubonana na President wa Amerika Donald Trump. Merz yatangaje ko bavuganye ku bibazo Macron ashaka kuvuga ko na President Trump. Yamenyesheje ko we na President Macron bumvikanye ku vyo bombi bashaka kuvuga ku migenderanire hagati ya Amerika n'umugabane w'Uburaya. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudusanga kandi ku rubuga wa@radio-voa.com aho aya makuru muyumva uko aturuka hano muri studio, kuri Facebook, Instagram, YouTube na X turi kuri Radio Yacu VOA. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ingabo zigera hafi kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo zari zimaze iminsi zaragoteye mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 zemerewe kuhava zerekeza mu bihugu zikomokamo. Ayo makuru yemejwe n'umuvugizi w'umutwe wa M23 umaze iminsi warigaruriye uwo mujyi. Cyakora cyakozwe mu bwiru dore ko itangazamakuru ritigeze ryemererwa kuvugisha cyangwa gufata amafoto y'abo basirikare. Abayobozi ba M23 bavuze ko abatashye kuri uyu wa mbere barimo inkomere bakomoka muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera ukorera i Goma amubaza uko byari byifashe. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari hakibarizwamo abasirikare ba SADC. Izo ngabo rero zari zikira ahangaha, gusa mu minsi yashize ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma hari zimwe zagiye, ariko hari n'abandi bakira ahangaha mu mujyi. Ari byo icyo gikorwa cyari cyateganyijwe gukorwa uyu munsi. Abo basirikare imibare dufite yagaragazaga ko bari hagati y'150 ndetse na 200 bari bakiri ahangaha mu mujyi. Gusa ntabwo ari bose, kuko mukanya navuganye
n'umwe mu bavugira M23 ambwira ko atari bose, ko abo ngabo bagenda uyu munsi ko ari abari bafite ibibazo byihariye abarwayi, ndetse harimo n'abagore abasirikare nabo batwite, abafite ibibazo byihariye nibo bari bugenda uyu munsi. So ntabwo byashobokeye ku rundi ruhande itangazamakuru kubikurikirana cyane. Ni abasirikare bamwe bo muri Malawi, abo muri Afurika y'Epfo ndetse na bamwe bo muri Tanzania bateganyijwe ko bagenda uyu munsi. Hari amakuru yakomeje gusohoka agaragaza ko igihugu cya Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byohereje ingabo aho ngaho muri Kongo, kitifuzaga ko ingabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba byabaye, habaye iki? Ese impamvu batifuzaga ko izo ngabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, waba uzi impamvu zabyo? Murabizi ko M23 ikigera hano mu mujyi wa Goma ntabwo yagerageza kwiyumvisha neza uburyo ingabo z'amahanga ziri ahangaha muri Kongo, kuko mwagiye mubibona no muri interview zitandukanye abanyamakuru twakoreye ahangaha mu mujyi wa Goma. M23 ikigera ahangaha yo ntiyemeraga ko ingabo zose z'amahanga zikomeza kuguma ahangaha muri iki gihugu. So Afurika y'Epfo kuba yari umufatanyabikorwa wa hafi wa guverinoma ya Kongo, cyane mu bya gisirikare nyine binyuze muri SADC, ntekereza ko no kuba u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakomeje gushinja u Rwanda kuba rugira uruhare rwa hafi mu ntambara zo muri Kongo, ntekereza ko ibyo ari bimwe mu byatumye Afurika y'Epfo itemera ko ingabo zayo zinyuzwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ariko aho ngaho urabona ko nta andi mahitamo bari bafite, kuko inzira y'u Rwanda ubu ngubu ku muntu ujya mu bihugu by'amahanga uri hano mu mujyi wa Goma ndetse n'uri mu mujyi wa Bukavu, inzira y'u Rwanda niyo yonyine ishobora gufasha umuturage kwambuka ajya mu bihugu bitandukanye. So ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu wenda zatumye Afurika y'Epfo ivuga ko yanga ku rundi ruhande ko abasirikare bayo banyura mu Rwanda. Hari ubusabe bw'amahanga bw'uko ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyakongera gufungurwa kugira ngo habeho korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ndetse na Afurika y'Epfo yari yifuje ko ingabo zayo zacyurwa binyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Impamvu icyo kibuga kitaratangira gukoreshwa nizihe? Ku ruhande rwa M23 bo bavuga ko hari ibintu mu ntambara byangiritse cyane kandi bikenewe kongera gusanwa bundi bushya. Ubwo n'ikibuga cy'indege ntekereza ko kirimo, kuko M23 ikigera mu mujyi wa Goma hari abasirikare bamwe ba FARDC ndetse n'abasirikare bamwe ba SADC n'abagize imitwe ya Wazalendo bakomeje kuguma mu kibuga cy'indege, naho habereye imirwano. Kuba hari ibyangiritse mu kibuga cy'indege ni zimwe mu mpamvu ubu ngubu M23 idashobora kwemera ko iki kibuga gifungurwa, kuko hari ibintu bikirimo gusanwa. Mperutse kuhagera mwa kino cyumweru gishize, ntekereza ko ari kuwa kane, nsanga hari ibikorwa nibyo biri gukorerwamo, bari kugerageza gusana kuko hari ahantu hagiye hangirika. Ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu zituma habaho gutinda kwifungurwa ry'ingendo mpuzamahanga ndetse no gufungura ikibuga cy'indege, kuko nko ku cyambu gikuru cyo mu mujyi wa Goma byaratinze, ariko ho mwabonye ko mu cyumweru gishize byabaye. Ubwo ibyo nibirangira ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma gishobora gufungura, abakora ingendo zabo bakajya banyura tena ku kibuga cya hano mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagushimiye cyane kandi ukomeze ugire umunsi mwiza. Nanjye ndabashimiye Edi Rwema kandi mbifurije akazi keza. Reka natwe hano muri studio ya gatanu tubashimire mwembi, Edi Rwema na Jimmy Shukrani Bakomera. Noneho twerekeze i Londres ku murongo wa telefone, aho turi kumwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ugiye kutubwira iby'umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Ushinzwe ububanyi n'amahanga muri uwo muryango, Kaja Kallas, yatangaje ko ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Venuste, wirerangwa amahoro, ibyo bintu bihagaze biti? Wire neza
Geoffrey Mutagoma. Uko bimeze nuko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu nama yabo basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga kandi ko amasezerano nk'uko bavugaga yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwagiranye n'uwo muryango agomba gusubirwamo. Byatangajwe na Madame Kaja Kallas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi wazigamye amafaranga y'amayero agera kuri miliyari 300 yo gukoreshwa kugira ngo haboneke amabuye y'agaciro akenewe mu iterambere ry'ejo hazaza, nko gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, kohereza ibyogajuru mu kirere n'ibindi. U Rwanda rukaba rwaragenewe miliyoni 900 z'amayero kubera amabuye y'agaciro rwagombaga gutanga. Ayo masezerano yarataratangira gushyirwa mu bikorwa, ariko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wakomeje kotswa igitutu kugira ngo uhagarike kuva aho umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda watangiye kwigarurira uduce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kaja Kallas yavuze kandi ko ibintu uko bimeze nabi kandi ko bishobora guteza intambara y'akarere. Ati ubusugire bw'igihugu ntibugirwaho impaka, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Ukraine. Ati amahame y'umuryango w'abibumbye agomba kubahirizwa aho ariho hose. Madame Kayasi yavuze kandi ko ibiganiro umuryango umwe bw'uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Umuryango umwe bw'uburayi wafashe umwanzuro wa politiki uteganya ko ibihano byazafatwa bitewe n'uko ibintu byifashwe ahabera intambara. Nibutse ko mu cyumweru gishize Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho ibihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, imushinja gushyigikira umutwe wa M23 no kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yamaganye icyo cyemezo ivuga ko nta shingiro gifite. Undi wafatiwe ibihano ni Laurence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23. Uwo mutwe na n'ubu ntacyo uratangaza kuri ibyo bihano wafatiwe. Venuste Nshimiyimana, tukivuga iby'ubusugire kandi naho ngaho mu Bwongereza barasaba, ndavuga leta y'Ubwongereza irasaba ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahirizwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu David Lammy mu mpera z'icyumweru gishize yavuganye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza busobanura ko uzabangamira umugambi w'amahoro muri icyo gihugu azafatirwa ibihano. Diane Ninahazwe nibyo atubwira. Biciye muri video yashize ku rubuga rwe rwa X, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu David Lammy yagize ati ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo sivyo kwihanganira, hategerezwa kuboneka gahengo k'intambara. Dusavye ko impande zose zorohereza abashaka gutanga imfashanyo kubazikeneye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara, bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo. Uwo mutegetsi w'Ubwongereza yasavye kandi ko ibihugu vya Afrika vyokora ibishoboka vyose amahoro akaboneka muri Kongo. Yongera avuga ko yavuganye na President w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Ntiyatomoye ivyo bavuganye n'uburyo bavuganiye ko. Akamo ko mutegetsi kaje inyuma yaho kwa kabiri w'indwi heze Ubwongereza bubicishije ku buserukira u Rwanda muri ico gihugu bwari bwasavye ko ruvana abasirikare babwo bose bari ku butaka bwa Kongo. Hagati aho ku ncuro ya mbere kwa gatanu w'indwi heze akanama ka ONU kajeje umutekano nako kariyamirije katarya umunwa ico kise ibikorwa vy'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ivyo harimwo ugushigikira umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ingingo zemejwe 100% n'ibihugu bigize ako kanama zisaba u Rwanda guhagarika gushigikira M23 no kuvana abasirikare barwo bidatevye muri Kongo. Zisaba kandi uwo murwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo kuva mu bice vyose wigaruriye, cane cane i Goma ni Bukavu.